Garukira amasezerano ya Arusha. Garukira amasezerano ya Arusha ni ikiganiro cyo kwigishanya no kwibutsanya ibigize amasezerano y'amahoro no gusubiza hamwe kw'abarundi yabereye i Arusha. Garukira amasezerano ya Arusha ni ikiganiro mutegurirwa n'itorero Burundi mukagishikirizwa n'ikinyamakuru Remesha ku munsi wa kabiri. Ndabaramukije nongera ndabaha ikaze. Turi ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 17 Rusama umwaka w'ibihumbi 2022. Reka mwese ndabahe ikaze muri kino kiganiro cyo gwigishanya no kwibutsanya ibigize amasezerano y'amahoro no kunywanisha abarundi yabereye i Arusha. Ni ikiganiro mutegurirwa n'itorero Burundi mukagishikirizwa na Remesha Magazine. Muri kino kiganiro cacu cuno musi tugiye kurabira hamwe ikigabane ca kabiri c'igice gikuru ca kabiri, ikigabane kigizwe n'ingingo zigenga ikiringo mfata kibanza. Hano tukaza kugaruka ku ngingo zitatu gusa, ingingo y'17, 18 hamwe n'iya 19. Jewe turi kumwe muri kino kiganiro nkabandi Frank Espoir Ndizeye. Nkuko narimajije kwibabwira, reka turabire hamwe ingingo ya 17. N'ingingo yerekeye isubirwamwo ry'inzego z'ubutungane n'intwaro. Umurongo wa mbere: mu minsi 30 ikiringo mfata kibanza gitanguye, harashinzwe umugwi w'inama nshingamateka mfata kibanza imigwi yose iserukira kugira ukurikirane isubirwamwo no gutunganya gusha intwaro y'abanyagihugu n'intwaro y'inzego z'ubutungane, gutanga impanuro ku nama nshingamateka mfata kibanza no kuri leta mfata kibanza. Umurongo wa kabiri: mu ntumbero yo gutunganya gusha igisata c'ubutungane, inama nshingamateka mfata kibanza yarashobora ku bice bibiri vya bitatu guhindura ibwirizwa ryose risanzwe rikoreshwa, harimwo n'ingingo z'ibwirizwa shingiro ryo mu 1992 rigenga ingene sentare ntahinyuzwa itunganijwe n'ingene ikora. Umurongo wa gatatu: mu ntumbero yo kuramura inzego z'ubutungane mu Burundi, leta mfata kibanza yarashira mu ngiro indinganizo zikurikira: akarongo ka A, ingingo zarafatwa aho niho mu gutanga akazi no kugena abantu mu bibanza binaka kugira hashigwe imbere uburinganire mu bakenyezi no mu bagabo no mu bwoko mu gisata c'ubutungane mu Burundi. Akarongo ka B, mu kugorora isumbasumbane ry'ubwoko nirishingiye ku gitsina zibonekeza mu gisata c'ubutungane bw'u Burundi. Mu kiringo mfata kibanza n'inyuma yaho harashingwa amashure yo kwigisha abakozi bo mu butungane, gushigikira inyigisho zinyaruka hamwe n'induzwa ry'abacamanza mu kazi vyarahimirizwa. Akarongo kace: amategeko agenga iringanizwa y'igisata c'ubutungane, ibitabo by'amategeko agenga itohoza n'iburanishwa ry'imanza z'ivyaha n'iz'amatati hamwe n'ikarita ry'amasentare byari mu byo gusubiramwo. Akarongo ka D: amategeko yose yatangwa kandi yamenyekanishwa mu Kirundi. Akarongo ka E: harafatwa ingingo zo guhimiriza kubaha amategeko. Akarongo ka F: harafatwa ingingo zo kwiyamiriza igiturire, gushengeza abakiriye igiturire, kubahiriza amategeko yose ajanye n'igiturire, gushiraho inzego zo kugenzura zibushitse no gusununura ubuzima bw'abakozi b'ubutungane, hamwe rero no gusaba abakozi ba leta kumenyesha abajya ibiturire. Akarongo ka G: gufata ingingo zikenewe cyane cyane izitangazwa mu gice ca mbere c'amasezerano ya Arusha ku kugwanya ukudahana no kugira igishoboka cyose ngo ico cyose gituma ubutungane bw'inubwa gihere canke gishigwe ahabona. Akarongo ka H: igisata c'ubutungane caronswa uburyo bukenewe kugira burangure amabanga yabwo ataho buhengamiye kandi bwigenga.
turabandanya n'umurongo wa kane mu kiringo mfata kibanza igenwa ryose mu gisata cy'ubutungane ryaraba umukuru w'igihugu mu ntahuro y'ikigabane ca mbere c'iki gice ryagirwa n'umukuru w'igihugu mfata kibanza hamwe n'icegera ciwe bagishije inama umushikiranganje w'ubutungane. Umurongo wa gatanu mu kiringo c'imfata kibanza igenwa ryose mu gisata cy'ubutungane ryategerezwa gutangwa ngo ritegwe ko igikumu canke gemezwe n'inama nshingamateka canke inama nkenguzamateka hisunzwe ikigabane ca mbere c'iki gice ryategerezwa gutegwa ko igikumu canke kwemezwa n'inama nshingamateka mfata kibanza ku bwinshi bwo ku bice bya bitatu bibiri. Umurongo wa gatandatu harashinzwe sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro yahawe ububasha n'imirimo bitangazwa mu ibwirizwa shingiro ry'u Burundi ryo mu 1992. Ku murongo w'indwi sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro igizwe n'abacamanza indwi, babiri muri bo aho n'umukuru wayo n'incegera ciwe ninahigayezwa bagenwa n'umukuru w'igihugu babanje kwemezwa n'inama nkenguzamateka ku gitigiri c'ibice bibiri vya bitatu. Batatu muri abo bacamanza bari bafise ikiringo c'imyaka 3 basubirizwa mu buryo butegekanijwe mu ibwirizwa shingiro ryo mu gihe c'inyuma y'ikiringo mfata kibanza. Bane bandi bagenegwa ikiringo c'imyaka 6 itangurana n'ikiringo mfata kibanza. Amagenwa aba mu kwezi kwa mbere kw'ikiringo mfata kibanza. Umurongo w'umunani sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro ntiyashobora gusasa byemewe atari gihe abacamanza batanu n'imiburiburi ariho bari. Umurongo w'icenda ingingo za sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro zifatwa ku gitigiri kirenze icya kabiri c'abayigize, ariko ijwi ry'umukuru wayo niryo rifatigwa ko igihe amajwi y'abemeye n'abahakanye angana. Umurongo w'icumi leta mfata kibanza yari kugiranirana imigenderanire yo gufashanya n'amakungu mu vy'amategeko kugira ikuze yongere iringanize ukundi gusha urwego rw'ubutungane. Aba banyamahanga banonosoye amategeko n'abarundi baba mu makungu baratumirwa gufasha kuringaniza gusha urwego rw'ubutungane. Leta mfata kibanza yarashobora kugena abo bantu mu bibanza by'ubutungane kugira ishire umwizero mu rwego rw'ubutungane. Umurongo wa 11 igenwa mu by'intwaro harimwo n'ubutegetsi bw'abanyagihugu n'urwego rw'abaserukira igihugu mu makungu rigigwa na leta mfata kibanza mu buryo bwo gukosora ubusumbane bwibonekeza muri ivyo bisata. Leta yarashobora gushinga umugwi w'abahinga ujejwe kugira ico uyifashije muri ivyo. Umurongo wa 12 babura amatari b'intara na ba mustanteri b'amakomine bagenwa n'umukuru w'igihugu babanje kwemezwa n'inama nkenguzamateka mfata kibanza n'imvukira z'uturere bajejwe gutwara kandi bategerezwa kuba atari abasirikare. Turabandanya ikiganiro cacu turabire hamwe ingingo ya 18 ivuga kugwanya kudahana mu kiringo c'intwaro mfata kibanza hisunzwe igice ca mbere c'amasezerano y'Arusha. Leta mfata kibanza yari gusaba umugwi mpuzamakungu witohoza ku byabaye mu Burundi ujejwe gutohoza ku bikugwa by'ihonyabwoko, ubwicanyi n'ubundi bubisha bugirirwa ikiremwa muntu no mu ntambara gushikiriza icegeranyo. Kuri ivyo inama nkuru y'umutekano yishira hamwe mpuzamakungu ONU hisunzwe igice ca mbere c'amasezerano y'Arusha harashingwa umugwi w'igihugu wo gushira ahabona no kurekuriranira ujejwe gutohoza ku mabi yabaye mu Burundi, guhimiriza kurekuriranira no kwiga ivyo abarundi basaba bijanye n'indyane z'abarundi. Leta mfata kibanza yarashira mu ngiro atana kimwe ikuyemwo ivyo yiyemeje biri mu gice ca kane vyerekeye gutahukana no gusubiza mu zabo abaziteshejwe hamwe no gukomorera beneyo amatungo harimwo n'amatongo. Ingingo ya 19
iraba inzego zo kwivuna abansi n'iz'umutekano. Umurongo wa mbere, amashirahamwe atunganijwe nk'igisoda kitemewe byari bibujijwe. Umurongo wa kabiri, imyumvikano mu ntwaro mfata kibanza kuvyerekeye inzego zo kwivuna abansi n'iz'umutekano harimo nibiri mwibwirizwa shingiro n'amategeko agenga izo nzego ni ibivugwa mu gice gikuru ca gatatu c'aya masezerano. Mu gihe atangingo zivyerekeye ziri muri ico gice gikuru, ingingo zo mwibwirizwa shingiro ryo mu 1992 nizo zaca zisungwa hanyuma akaba arizo zikoreshwa. Ndabashimiye mwese mwariko muradukurikirana. Ndabibutse ko bino biganiro mushobora kubisanga kuri www.itorero.org. Murabisanga kandi ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye z'Itorero Burundi, haba kuri Facebook canke YouTube wandika Itorero Burundi, hamwe no kuri Twitter ukandika Itorero B. Ushobora kuba ufise ico udatahura muri kino kigabane ca kabiri ca protokole ya kabiri, canke ico woterera, akanya nakawe ko kutwandikira kuri WhatsApp yacu, akamenyetso ko guteranya 358 46 89 67 ikibazo cawe canke intererano yawe bikazoshigwa mu kiganiro gikurikira. Ukaba kandi wifuza kuja muri groupe ya WhatsApp ya kino kiganiro, wotwandikira kuri iyo numero ya WhatsApp. Ndashimiye abadufashije kugira ano majwi abashikire. Ndashimiye umugwi w'Itorero Burundi wadufashije gutegura kino kiganiro. Frank Espoir Ndizeye nariko ndakibashikiriza. Ndabikebanuye naho ubutaha. Garukira amasezerano ya Arusha. Garukira amasezerano ya Arusha ni kiganiro cyo kwigishanya no kwibutsanya ibigize amasezerano y'amahoro no gusubiza hamwe ko Barundi yabereye i Arusha. Garukira amasezerano ya Arusha ni kiganiro mutegurirwa n'Itorero Burundi, mukagishikirizwa n'ikinyamakuru Remesha ku munsi wa kabiri.